ibyogere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye ijya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu byo ku mugabane w'abanyamerika, bari ijya nino ku mugabane w'abanyaburaya, bari ngaho ku mugabane wa Aziya, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane wacu mwiza wa Afurika, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko, mu Rwanda, mu buseruko, muri Tanzania, abari ngaho mu burengero, muri Kongo, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hamura tujaye ngaha iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ni ibintu biriko birategurirwa umushingamateka Honorable Agathon Rwasa. Honorable Agathon Rwasa yoba agiye guhagarikwa agapfungwa azira ivyaha vy'irementanya. Ni mu gihe uyu mutama Honorable Agathon Rwasa yavuze ko atazosubira guhunga nk'uko yaciye avyemeza, aho avuga ko atazosubira guhunga igihugu c'u Burundi ngo kuko yarahunze yarabibonye, kandi ngagomba guhagarara akagwana kigabo, agakina politike, abazomupfunga bazomupfunge, ariko azohama ngaha mu gihugu c'u Burundi, ngo ntazosubira gukora politike ari hanze y'igihugu. Ni mu gihe Agathon Rwasa ariko ararementanirizwa, agaterwa ubwoba n'abategetsi batandukanye. Agathon Rwasa yari yaciye anyarukira ngaho mu gihugu ca Nigeria, murantunga ca Senegal, aho yari yitavye amatora yari kuberayo, yari yagiye nk'indorerezi. Benshi bari bazi ko kuva yarasohotse igihugu akurikije n'icuka kibi, aho ubutegetsi butari kwemera ko ari we aramutswa umugambwe SNL. Ubutegetsi kandi bukaba bwarakoze iyo bwabaga bagakora uko ariko kose kugira ngo bazimanganye Agathon Rwasa, akarungikirwa ubutumwa n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, akamurungikira ubutumwa bumutera ubwoba. Benshi barabona ko bariko baramubwira ngo ntagaruke, bariko baramugabisha, ariko Agathon Rwasa akaba yaciye agaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubwo yagarukaga rero yakiranwe iteka, abaryango be baciye baja kumwakira ku kibuga c'indege. Abanywanyi, inyankamugayo z'umugambwe SNL, izimuyoboka nyene atari vya bifyoti, baciye baja kumwakira ngaho ku kibuga c'indege. Yakiriwe nk'umwami, yakiranwa iteka ngaho ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ibintu birabandanya gukomera mu butegetsi bw'igihugu c'u Burundi, aho rero uyu mutama Agathon Rwasa ibintu biboneka ko umwanya n'umwanya ari gutegurirwa ikintu kibi cyane. Ikiriko kirategurirwa Agathon Rwasa nuko ashobora kuba agiye gupfungwa, agiye guhagarikwa umwanya n'umwanya. Ibiriko birategurwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, babonye ko kumwaka umugambwe bitakunze byose, nk'uko abanyamugambwe bakiri inyuma ya Rwasa nabo bakaba batanguye kubatera ubwoba bukomeye cyane, aho ivyaraye bitangajwe n'umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye, avugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano harimwo n'igipolisi. Akaba yavuze ko bagiye gukora uruhigi rukomakomeye cyane, bagahiga buri umwe wese yijanditse canke yaciye, ariko aragenda agaragaza ko ari inyuma y'umutama Agathon Rwasa.
ibintu biraboneka ko bigiye gukomera, ibintu biriko birahindura isura. Abo bose bari inyuma ya Rwasa biraboneka ko bagiye kubayorera mu mugozi bakabajana mu ibohero bakababoha. Na Rwasa atakindi ariko arategurirwa. Nibabona ibyo byose bindi byanse, abanywanyi b'umugambwe SNL babandanya kumuba inyuma, Agathon Rwasa nawe agomba gutabwa muri yompi akapfungwa, ayagirizwa ko aba ari we agumura abo banywanyi b'umugambwe CNL. Ikindi kandi nuko hari ibikoresho byahoze mu ngoro y'umugambwe CNL, harimwo amakompiyuta canke imashini za ordinateur, harimo intebe, ububati n'ibindi bitandukanye, ibitabo by'umugambwe, ivyo umugambwe wahora ukoresha. Baciye babivana muri iyo ngoro y'umugambwe SNL barabitwara. None hakaba hashizwe ko ngo itsinda rigiye gukora itohoza. Iryo tohoza rikazokwerekana ko Agathon Rwasa ari we ashobora kuba ngo yaranyuruje, yarivye ivyo bikoresho. Ivyo vyonyene birashobora gutuma Agathon Rwasa apfungwa, yagirizwa ko yagarariye, yagirizwa ko yanse gukorana canke yatwaye ibikoresho vy'inyankamugayo, ibikoresho vy'umugambwe CNL. Terence Manirambona uyu niwe ngo akuriye uwo mugwi uriko urakora amatohoza. Uyu yaragiye avugwa cyane mu bikorwa bitandukanye by'umugambwe CNL. Biraboneka ko rero ibiriko birategurirwa Agathon Rwasa atakindi ni ukumujana mu ibohero bakamuboha, kugira ngo uyu mugambwe CNL ubandanye usambuka, kuko barabona ko atakindi bakora, kuko vyo kuzimanganya Agathon Rwasa utamwishe canke ngo umupfunge, barabona ko nta kundi kumukura muri politike y'u Burundi. Agathon Rwasa bari bazi ko azohunga. Ubutumwa yaciye yakira bwarungitswe n'umushikiranganje Martino Ninteretse, amubaza ivy'aba CNL ngo bariko barahanahana amajwi, ngo bipfuza kugirira nabi indongozi, ngo bipfuza kugirira nabi umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Ubu kuri ubu ngubu ngo biraboneka ko ivyo uwo mushikiranganje ariko arategura, nk'uko umuvugizi wiwe uyu ni Petero Nkurikiye yaciye abishikiriza, yavuze ko aba CNL bakurikiye Agathon Rwasa bagomba guhagarikwa. Ivyo ngo bariko barakora ni ivyaha. Ivyo vyaha rero bariko barabagiriza nivyo bizotuma babajana mu mugozi, mu ibohero. Bikaboneka ko nibo bajana mu ibohero nta kintu na kimwe co kwisigura kizoba gihari. Ni rementanya rizoba ryakozwe kandi rigakogwa, ryateguwe mugabo ryateguwe n'abo bategetsi, abategetsi ba CNDD FDD bipfuza ko batazosubira guhangana na Agathon Rwasa. Agathon Rwasa barabona ko arabarenze, ari hejuru yabo, abarusha inguvu, abarusha abanywanyi bamukurikiye. Benshi baravuga ko rero CNDD FDD igihugu iriko irakijana mu manga, iriko iragishikana ahatemba. Bikaboneka ko mu gihe abanyagihugu babandanya kwanka uyu mugambwe, kandi uyu mugambwe nawo ukaba wipfuza gutegeka wonyene, atahindi migambwe iri mu Burundi bahangana, bakaba babona ko rero ibiriko biragenda biba bishikira umutama Agathon Rwasa, atahandi biriko biramujana atari mu ibohero. Ivyaha biriko birategurwa, biriko birakucugwa n'abo bategetsi bo mu mugambwe CNDD FDD bafatanije n'ibifyoti vyo mu mugambwe CNL vyaciye bihabwa amahera. Ayo mahera akaba yaravuye muri CNDD FDD. Ni mu gihe igihugu banse kucubaka, igihugu bariko barakijana ahatemba, buri wese ariko araraba aho bari kwerekeza, aho bariko baraganisha igihugu cacu c'u Burundi.
Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hamuraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye.